Abarundi bati nta kure cane imana itokura umuntu kandi nta na kure cane imana itoshikana umuntu. Iyi ni Media of People, my name is SB. Nkuko bisanzwe making sure ko wagize subscribe, hanyuma twigendere n'inkuru z'ivyamamare canke se ubuzima bw'ivyamamare. Ni Kiriku Akili kuva Ingozi mw'ibarabara kuva mw'iyarara, ariko ubu akaba asigaye yicarana n'ibikomangoma, akaba asigaye yicarana n'abakomeye. Ubundi Kiriku Akili Nimuntuki yavuye ni gute yisanze aha hantu, ni gute yisanze asigaye yicarana n'abakomeye? Byinshi utaruzi ni kuri Media of People. Umwana kuko ndirimvye ibintu kubera ndi umwana uca ndimba za maya ya be chankina saye tena. Please punguza izo widada, izo sali za kudangadanga ni za madada. Umenipanda kichwani leo, una bahati lazima takubra dada. Visa ujani wewe visa ni passport. Mara simba dume mara simba dike, minona makuku dume na makuku dike, wambieni wasubiri asubuhi wagawige kokori. Kiriku Akili yatowe nk'umuntu azokugurura Stade Intwari, n'umushinga canke se ni projet ya leta. Aha ico nashaka mumenye, Kiriku Akili ni muntu ki? Uyu Kiriku Akili yasanzwe ari umwana yakuriye kw'ibarabara nk'uko we avyivugira. N'umwana yakuze afise umuvyeyi umwe, ariko nawe nyene batabana kumvo izi canke ziriya muza kumviriza mukanamenya muri iki kiganiro ca Media of People. Ni Kiriku Akili ubwiwe yakuze abona ko atakintu kimubangamira nko kuba umuryango wiwe ubayeho nabi canke se nawe muri rusange. Kiriku Akili bisigura akiliku. Akiliku ni Kiriku espace a hanyuma Akili. Kiriku espace a espace kill. Oh yeah. Kiriku Akili. Non, ni Kiriku espace a espace kili. Bisigura Kiriku Akiliku. Kiriku Akili. Akiliku. Yani ubwenge burenze. Ubwenge bunini. My God. Soksa izina ryaje gute? Ryavuje gute? Ninde yari? Ni Kiriku yumvikanye kenshi avuga ko Stade yamuhemukiye, kuko yari umwe mu bantu bari baramwemereye ko bazomufasha kugira ashike ku ndoto ziwiwe. Ariko kugeza n'ubu Kiriku abajijwe ati umuririmbyi ubona mwokora collabo hagati ya Stade na Big Fizzo, akubwira ati ni Stade. Ariko kandi mwibuke Big Fizzo niwe yafashije Kiriku ibi byose kugira ashike aha hantu. Yo ni remix uwo gucaguza gukora collabo hagati ya Big Fizzo na Stade. Wayikorana nande? Wayikorana na Stade. Kubera iki? Kiriku kandi mu buto bwiwe yarakunda kumvikana avuga ati jewe iyo imana itaza kumpa ngo mbe umuririmbyi nari kuba umusuma akomeye cane. Ariko imana ntitanga nabi, itanga neza, kuko dusanzwe tubimenyereye. Kiriku imana yamutoreye muga ujanye n'impano yamuremanye. Uyu munsi yicarana n'abakuru kubera impano yiwe yo kuririmba. Nagira ngo ndakubwira ati Kiriku Akili nitwavuga abantu bavuye kure, wumve iri zina Kiriku Akili ni kuvuga ati ni mu nyabwenge buri ku rundi rwego nk'uko izina ryiwe ribivuga. Uyu yakunze kenshi kumvikana avuga ati sinzi imyaka mfise, sinzi n'igihe navukiye, ariko
ugerageje kuraba mu majambo yiwe mu bikorwa vyiwe urabona ko atari umuntu w'umwana. Aha rero nk'uko nabibabwiye yamye avuga ati je mugihe ntazoronka umfasha mba umuririmbyi nzoba umusuma, kuko vyo ntibikenerwa training, ni ibintu gusa mpfa kwiyumvamo hama nkaca ndabishira mu ngiro. Uyu yatanguye yiba utuntu twa hato na hato nka telefone, amashargeur, utuntu nyene tworoshe kugurisha canke se tworoshe kwiba nk'uko avyivuga. Ndashaka hariya Kiriku Akili, iyo utaba umuririmbyi nica ikintu wari gukora? nari kuba ndi umusuma akomeye cyane cyangwa nkaba ndi umushehe. Subiramwo. Hari umuntu wigeze gusopa ukiri hariya hantu? Sinasopana ariko nk'iyi telefone baba ari gwanje ubu tuvugana aka kanya. Banyeze kida mu Kirundi barayamaze bati aho umworo yanikiye ntabwo ryaka canke se ntabwo riva. Kiriku Imana ikimara kumucira inzira yagize ngo ashaka afashe mama wiwe, ariko kubw'amahirwe make mu mwaka w'ibihumbi 2020 mama wiwe yitaba Imana. Izo ziri mu nkuru zitashimishije Kiriku, nk'uko Kiriku yavuga ati jewe ibi byose ndabikora kubera batoyi banje, mama umuvyeyi wanje atigeze ahengeshanya kunsengera canke se kungwanako, ariko Imana ikora ivyayo. Mama wiwe yari yayitavye Imana. Kiriku avuga ati ndavyakira uko biri kose ntako ndi bugire, ariko kandi ikimbabaza nuko mama yaramfitiye isezerano ryo kuza kundaba muri Bantu Boy, akaba agiye nta kintu cyamwishe n'urupfu. wa Kiriku aheruka kwitaba Imana. Twaje rero twashimye yuko tuvugana na Kiriku, byari ngombwa yuko twovugana ni Misiri yari inyuma, ariko ntibyakunze bivanye nuko Kiriku ntiyari bwamererwe neza. Ariko no munsi ku cyubahiro nuko Kiriku asanzwe yimere, murabizi yamayitonda kandi akunda yamayubaha, yemeye yuko tuyaga, yahaye agaciro voyage yacu, avuga ati reka ndabaye umwanya tuvugane nta kundi ntaco. Turi kumwe na Kiriku Akili, benshi muzi mu ndirimbo zitandukanye muri Bantu Boy. Story yiwe ni nini cyane, ushaka kuraba story yiwe twayigushiringa kuri YouTube cyo kwiraba, utarayibona fyonda subscribe, like, hama ikigeno cyose kizohora kijako uzohora kironka fast ku mwanya. Ndambanze kumuramutsa Kiriku. Salamu alaykum. Alaykum salam. Nakwaje baba? Namshukuru Mungu. Umeze neza? Ashimwe. Kukiza kuno mwanya wiyumva gute? Neza. Okay, neza si neza nuko je ndabibona naho uvuze neza. Kiriku, je uheruka dukorana ikiganiro je nawe, twakorana ikiganiro muri Bantu Boy ndavyibaza. Okay, nice. Uno musi nagusanze barungitse ndenani ari abo barungitse. So Kiriku, unyihanganire naho ngira ndakoze kano kabazo, unyihanganire kuko nivyo biraba bagiye kubura muvyeyi, ni ikintu kibabaje cyane kuruta uko vyibaza. Jewe ngira menye uherukana na mama ryari ataraba? Igihe kinini. Kwa gatanu niho yari kuza kundaba, niho twari twateguye ko tuza kundaba, yaje gushimirana bafi zo kuba barantoye muga ntibyakunze. Yariko rapanga kuza kukuraba muri Bantu Boy ashimire bafizo kuba baragutoye. Je rero tukuranga ikiganiro waratubiye yuko wabaye mu Ibarabara, kumbure Kiriku ni imfuvyi kabisa, ari imfuvyi. Ubu kiretse ko ubu byabaye uri imfuvyi totalement, nta papa nta mama, ariko mu ntango ni wigeze uvuga yuko ufise mama, ni kubera iki? Navyambajije. Sorry. Kiriku ararize bivanye
nubwo kandi Kiriku yagiye araca mu ibyo byago, igihe carageze Kiriku Akili ava muri Bantu Boy ariyo yoba yaramwugururiye imiryango, ariko nyuma yaho Kiriku Imana yagumye ihezagira, ibitangaza by'Imana biguma birakogwa, aho Kiriku ubu tuvugana ariwe muririmbyi w'umurundi amaze gutsindira imodokari nk'irushanwa canke se nk'agahembo k'ibikorwa byiwe agahawe n'ishirahamwe rya Superbeat muri uyu mwaka nyine w'ibihumbi 2025. Kiriku ntabwo imiryango yagarukiye aho, kuko yabandanije ifungurwa nk'uko bavuga ngo ivoka ry'imbwa rikoroka rihiye, canke se nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ati jewe ndise w'imfubyi, na Kiriku Imana yaramweretse ko ari se w'imfubyi. Kiriku yaronse ibiraka byinshi bitandukanye muri za Europe, mu Rwanda ndetse no mu gihugu hagati, ibiraka bitandukanye. Iyi nkuru rero itujana he? Itwerekeza hehe? Ni Kiriku Akili nyene ubu tuvugana yahawe ikiraka cyo kugurura ikibuga ciswe Stade Intwari, nico kibuga twovuga gikuru c'Uburundi. Uyu muririmbyi gutorwa mu bihangange bisanzwe bimukurira mu muziki, nk'uwo twokwita se mu muziki yamureze Big Fizzo, tugashirako ba Stade, tugashirako ba Lolilo, ba B-Face n'abandi batandukanye. Gute igihugu camwizeye kikamutora ati ingo uje kugurura Stade, igikorwa nka kiriya canke se kuja mu birori nka biriya uri umutumire yatumiwe n'igihugu, n'iteka ridasanzwe ku muntu uwo ari we wese, canke se n'indoto canke se inzozi ku muririmbyi uwo ari we wese. Iki ni igikorwa gishimishije canke se deal y'icubahiro Kiriku yoba yakiriye, reka tumukeze kandi n'uwo ari we wese amukeze. Rero ndashimiye cyane Superbats kuba yariyumviriye gutegura iki kintu, nta n'imodoka nari nsanzwe nifitiye. We ku bwawe irigano rikiza wajakiriye gute? Abana narifashe nk'imatch yabaye kwe. Kubera none urondera indirimbo y'umwaka n'impumyi n'umuntu atumva arazi ko ari yahani. Ivyo ntabwo Kiriku yabivuze kubera kwihayagiza canke se za mvugo z'abaririmbyi, niko kuri umuririmbyi wese canke umurundi wese akunda umuziki ndundi yokoresha mu guha agaciro igikorwa ciwe. Yari yisati aha nihe cagiye kiraba trend mu gihugu eka no hanze y'igihugu, bityo gihesha agaciro Kiriku Akili, bituma aronka ibiraka.
ninakubwira ati imana ikura ku cavu kandi ntaho itoshikana umuntu, wumve ko ayo majambo ahura neza n'inkuru y'uno muririmbyi Kiriku Akili. Aha Kiriku Akili yari asanzwe n'ubundi ariko ateramisha imigwi isanzwe ikina umupira nka Intwari na za Vitaro hariya ku kibuga c'Imakamba. Ibi si ibintu bishasha Kiriku Akili azoba agiye gukora, kuko ibirori nk'ibi canke se seremoni nk'izi asanzwe azimenyereye. Ngira ngo nico coba kimushira ku mwanya wa mbere mubo igihugu c'Uburundi cikozeko ati uraza udufashe urubanza. Kiriku akicumva iyi nkuru canke se nawe ubwiwe akishira ku bumenyi, abantu benshi baratangaye bavuga ati wow, kumbe nivyo koko, ntabwo babeshe, imana ikura ku cavu kandi nta kure cane habaho imana itoshikana umuntu. Iki ni igikorwa mu bikorwa bimwe bikomeye cane bitanguriye Kiriku mu mwaka wa 2026 ni seve Kiriku aronse canke se ni bimwe mu bizokwandikwa mu buzima bwiwe, mu bizoba bigize ico gitabo. Iyi nkuru ndizera ntakekeranya ko nayo izoba irimo, kuko ni inkuru yagutse, ni inkuru kandi ifise aho ikomoka nico ishingiyeko, ni inkuru kandi yigisha dushingiye ku buzima uyu musore yabayemo, yavukiyemo, yakuriyemo. Hari inkuru z'abantu batandukanye zishobora kwigisha canke se zishobora gufasha abandi. Niyi ni inkuru imwe muzo Mary of People, the voice of people yabatoreye kugira ngo amufashwe canke se kugira ngo namwe amugire agatima ko kurema. Ico usabwa wewe nuko uba waragize subscribe kugira ngo inkuru nk'izi z'ivyamamare z'abubatse amazina, z'abamenyekanye ntizize ziragucika. Nkuko nama nabibabwiye, my name is SP, nama ndi ngaha ngo ndabafashe kugira refreshment, kugira ngo mugire ivyiyumviro bitandukanye n'ubuzima bwa misi yose. Ndabakure mu vyumba vyanyu, ku mateleviziyo yanyu, ndabazane mw'isi y'umuziki, ndabazane mw'isi y'ivyamamare. Nama nabashimiye abantu mudusangiza ivyiyumviro canke se abantu mwagize subscribe. Imana ibahezagire n'iyi nkuru kandi nizere ko yabubatse canke se yabafashije canke se yabaremesheje. Reka rero turindire ku munsi nyezina w'itariki 31 z'uku kwezi kwa mbere, tugende twugurure stade yacu nziza mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Iki ni igikorwa umuntu uwo ari we wese yokwishimira, ni igikorwa kizohuza ivyamamare bitandukanye, eka ni n'igikorwa c'igihugu. Reka twese dusidukane niyonka kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere, tuje kwerekana ku mugaragaro, twereke amakungu ubwiza bugize igihugu cacu. Nkuko twama tubibabwira, raba neza ko wagize subscribe, ukaba utayigize fyonda subscribe kugira ngo inkuru nk'izi z'ibyamamare canke se inkuru nk'izi z'abubatse amazina ntizize ziragucika.
ciao ciao, mugiraho muba mwubahwe. Media of people, turabakunda cyane kandi tubafitiye ibyiza bisumba ibi mumaze kubona canke kumva ahandi hantu aho ariho hose. Rero wewe making sure ko wagize subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibukunda biryohe amatwi yawe, bizokwame bigushikira mu ba mbere.